Turanezerewe muri iki gitondo Imana itugiriye ubuntu ku imbere yayo no ku imbere y'Ishengero ry'Umwami kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. None turabahaye kaze ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Kubo tumaranye iminsi kuva ku wa kane twaraganiriye ijambo ry'Imana ritwereka ingene Uhoraho yabariye Yoshua ko abarira ubwoko bw'Imana ko ikizotuma bigenda neza, ikizotuma bagira amahirwe ari uko bitondera ivyagezwe vy'Uhoraho. Ngo nimwavyitondera mukabirimbura ku murango no mw'ijoro niho ivyanyu bizogenda neza. Kandi natwe iri shengero rya Kristo kugira ngo ibyacu bigende neza nuko twitondera ico ijambo ry'Imana ryatwigishije, uko ivyagezwe vy'Uhoraho bivuga. Ivyo twabisomye mu gitabo ca Yoshua igice ca mbere duhereye ku murongo wa mbere, ariko twagomba duhere kuri uyu murongo w'indwi. Dusubireho muri ico gitabo ca Yoshua igice ca mbere duhere ku murongo w'indwi. Aravuga ngo mugabo shikama ushira ubwoba cyane kugira ngo witondere ivy'ivyagezwe vyose bivuga ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze, ntuzuhengamire iburyo canke ibubamfu kugira ngo ugire umugisha aho uzoja hose. Ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame uvyiyumvira ko ku murango no mw'ijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. None si jewe nkwibaririye ntinushikame ushira ubwoba, nuko ntutinye ntucike ivutu, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ni kumwe nawe aho uzoja hose. Imana ishimwe. N'aya majambo twumvise ko twoshishikara kuganira. Ni igiki gituma umuntu bigenda neza? Nuko yitondera ico ijambo ry'Imana rimubwiye. Utitondeye ijambo ry'Imana aho ntaco woronka kiva ku Mana. Imana rero irabarira Yoshua ko akwiye gusubira kubibutsa nk'uko umusavyi wayo Mose yabibigishije. Mbere Mose arandika igitabo cyo gusubira mu vyagezwe kugira ngo yongere abasubiriremwo, kuko Abisirayeli barakunda kwibagira. Barabonye ibitangaza Imana yabakoreye uhereye muri Egiputa. Bashitse ku kiyaga gitukura basanga ikiyaga kiruzuye. Bitegereje babona inyuma ingabo za Farao zibakwirikiye. Mugabo hakwibuka ingene Imana yakoze igitangaza muri Egiputa, bagomba gutera amabuye Mose. Mugabo Mose acaje imbere y'Imana kuko neyo yamutumye. Arabaza ati Uhoraho we ndabigenze gute? Uhoraho aramubwira ati ufise iki? Ati ndafise inkoni. Ati gorora hejuru y'ikiyaga. Acera gorora. Amaze kugorora ikiyaga gitanga inzira. Aragenda ati kandi ugume ushize ukuboko hejuru. Bahejeje kujabuka ingabo za Farao nazo nyene ziravuga ati natwebwe turagenda. Usomye neza tubona ngo uwanyuma w'Umwisirayeli ashitse ku musozi. Uwa mbere uwanyuma muri Egiputa nawe yarageze ku mubari ariko aravogera. Uhoraho aramubwira ati subira urambike inkoni hejuru. Ca kiyaga gica kirabamara. Bari babibonye. Mugabo bageze mu rugendo mu bugaragwa
imana kuko izi imitima y'abantu ibagirisha izinguzingu barazunguruka kuri ubwo bugaragara. Amazi arabura, amaze kubura bacangura gutonganya Mose, baramubwira ngo none watuzanye iki muri ubu bugaragwa ngo twicigwaho n'inyota, tubura ibyo tujya, tureke rero twisubirira inyuma. Imana idufashe cyane, ntuze wibagira aho Imana yagukuye n'aho yagucishije, bifuza gusubirayo. Mugabo Mose atakambira uhoraho abakurira amazi mu gitandara, baranywa, arabagaburira. Muri icyo gitabo cyo gusubira mu byagezwe abibutsa ingene urwo rugendo rwagiye rugenda, ingene yabagaburiye manu batigeze babona. Ibyo rero amubwira ati Yoshua rero uzi uvyamize ku mutima wawe mu kanwa kawe, muri ko muragendagenda ubyigishe, ntibaze bahirahire ngo bate ibyagezwe nk'uko Mose yabikwigishije. Ataho rero ibyo bizogenda neza. Mbega twese ninde tugomba ko ivyo bigenda neza? Twese turashaka ko bigenda neza, nta numwe atagomba ko ivyo bigenda neza. Mugabo condition nukuba mu ijambo ry'Imana, nukuba mu masezerano y'Imana, nukudahemuka, ugahagarara neza. Twarabonye nijoro ingene Moridekayi mu gitabo ca Esther, Moridekayi yari umuzamu firebo ku kirimba c'ibwami. Hanyuma igihe kiraba, harabaho ikibazo, hariho abagomba kwica umwami, arabivuga, baca basanga nivyo. Moridekayi nta gashimwe bigeze bamuha, kandi Moridekayi ntiyashavuye ngo ababare ngo ko nakoze igikorwa kingana gutyo none ko batampembye. Hari igihe umuntu aba mu bintu akavuga ngo none ko Imana itaserutse. Isaha y'Imana ntuyitegeka, iza higombeye kugiye cyayo. Wowe ico bisaba ihangane, urorere wizeye ko ico Imana yavuganye nawe izogisohoza igihe cy'isaha yayo kigeze. Moridekayi aguma ngaho, hagera igihe bakuza uwitwa Hamani. Ibyo twarabisomye mu gitabo ca Esther. Amaze gushigwa hejuru, uwo Hamani acaba umuntu afise icubahiro kirenze. Mugabo mu byo bigishijwe mu byagezwe by'uhoraho, ijambo ry'Imana yavuga ngo ntukikubite imbere y'umuntu n'umwe, naho yo bari umunyacubahiro kigera heye. Nta Mwisirayeli, nta muntu w'Imana afukamira umuntu, yakijijwe yubaha Imana. Amaze gusohoka avuye ibwami, abari ku kirimba bose barafukama, bararambarara. Ariko Moridekayi kuko yarazigamye ijambo ry'Imana, arahagarara ntiyafukama. Hanyuma rero abantu rero baca baravuga, baratanga raporo, kuko ahantu hose habaho bamaneko. Ibyo bibaho kandi si by'iki gihe gusa, ni kuva kera. None urabonye umuntu agira ibintu ntagire abamucungera ngo barabe n'ibintu ingene biriko biragenda, baca baratanga raporo, aterega urabizi n'amakuru ati wa Muyuda. Kandi rero ga mbega yari yashitseyo gute? Yari yagiye ari inyagano, bari baneshejwe. Sinzi ko wumva ico kintu, suguhunga gusanzwe, kunyagwa, igihugu cyatsinzwe, ugaca utwagwa uri imbohe. Utandukanye guhunga no kugenda ufashwe kuko mwatsinzwe, n'ibintu bibiri bidasa. Murazovyiyumvira ko n'ibinini cyane. Mugabo Moridekayi naho yari yagiye ari inyagano, anyazwe, aguma ku masezerano y'Imana,
aguma mu byagezwe by'ubuhoraho. Haleluya! Abigumamwo ntiyatirigana ngo nuko yagiye aboshwe ari nyagano. Igihe rero kiragera, uwo Hamani uburake buraziriringa, aravuga ati ce n'est pas possible. Kugira ngo nkengeye mbe ujya wewe n'umuki bati n'umuyuda niba abandi twanyaga. Nujya aravuga ati oya kumwica ujyumwe ntacyo vyomara. Biragaragara ko aho bari hose abo bayuda ari kubamara nta kundi. Ariko turafise Imana. Haleluya! Ibyo Satani tugabira sivyo bishika kuko dufise Imana ibona byose. Haleluya! Acha agenda kurondera imigabo yo kugira ngo babice bose. Aragenera bisaba umwami. Umwami arabimwemerera. Barandika ivyete bati itariki zinizi umuyuda wese hazoba ari muze mumwice. Ego Moridekayi aravyumva, acitantamura ko impuzu, yambara amagunira, yisiga iminyota, atakambira Imana. Bica birashikira umwamikazi Esther. Ujya Imana hari igihe kwitangiza imbere. Iyo ubonye Imana igushize ahantu uzuteramira aho hantu n'ubuzi igituma Imana igushize aho hantu. Kuki none yagiye ku mwamikazi? Hari impamvu y'umugambi w'Imana kugira ngo Imana ize yerekane mu gihe gukwiye. Acaragenda, inkuru iramenyekana kwa Esther ati irega karabaye abayuda baragomba bagesezwe. Moridekayi nawe bava ngo yari inkayi na rumwe, aramutumako ati urazi bibaye aha no kuvuga itariki zinizi ukwezi kunuku turapfa nta kabuza. Ati none irabe icyo wokora. Hanyuma rero ati ngiye bonyica birazwi neza amateka ariho. Moridekayi acaramubwira ati ariko wibuke neza. Amen. Icyatumye utoranywa ngo ube umwamikazi kwari kugira ngo uzuseruke mu gihe ngiki. None ndiwihoze kandi niwihoza rero Imana iratabara abayuda, ariko wewe n'umuryango wa so muzohona. Muri Abisirayeli nta kibuza ko batabagwa naho wewe wokwihoza ukica amatwi, ariko ari Imana yagushiriyeho. Hariho umuntu akebugwa kibuka n'ingoga. Uzoze wibuka ukebuwe unyaruke guhindukira. Amen, amen. Esther arumva ati kwere oya mbega yemwe nari giki kugira ngo muri iki gihugu cyose mbu mwamikazi. Yo ni Imana yabikoze. Ate rero genda ubwira abayuda bose barishushanya bisonzeshe iminsi 3 ataco bajya ataco banywa. Nanje twe n'inshoreke yanje tuzoca tubigira gutyo, hanyuma mpeze ndenguka imbere y'umwami. Ari ugupfa ari ugukira mugabo muzobe mwisonzesheje. Abisirayeli baca barabikora. Ku munsi rero ahejeje kubikora gutyo, acaragenda rero aza kuraba umwami. Ashika mu muryango agize gutya, umwami acaramubona ati nyaruka Esther, wowe ushaka iki? Naho coba igisate cy'igihugu ndakiguhereza. Haleluya! Wasenze Imana. Agira amarenga ukomeza. Acarashika. Amaze gushika, Esther Imana yaramuhaye ubwenge. Niyaciye atangura kuvuga. Oya, aravuga ati mwami nimba ngiriwe ubuntu nkagirirwa ubutoni imbere yawe, ndagusavye wemere uze kuza ndabaza Imana ndabategurire na wa mukunzi wawe inde Hamani. Umva bene data, Yesu yavuze ngo ababahama mubahezagire nimugira gute? Ndimubavume mubasengere. Munasikia vizuri? Hariyo umuntu yabonye umuntu yamugira ikintu acagena
icyo mwite oya senga imana wo mukunde ibisigaye imana izomenya ugwica kuko si twebwe duca imanza twe turasenga gusa imana ikamenya ingene ibigenza ati muzoce muzana na Hamani ati umusenyera ati yo ubu nyine turahura man baca baragenda barashika basanga yabiteguriye Esther barajya baranywa bararyoherwa baca arataha Hamani rero ageze ku irembo wa munezero ucurahera abonye gusa nde Moridekayi bantu b'Imana dukizwe neza kubona umuntu ugaca ushavura ukaraka kanakuvugisha nta n'icyo avutse yo mana we iyo ngwara ye tuze tuyirinde mu izina rya Yesu umuntu akabona umuntu agaca benga yo murandagura yakugize iki erega twese twari mu ishusho y'Imana amen hego uko nubasa kose sije nabitumye yemwe papa na mama ntibasabye Imana ngo tugomba ngo rero igihugu gisa gutya eko uzibone rose aho kana gasa gutyo nyene siko none mwo byaswisanzemo kujya nyene ntakundi ariko acarataha rero ageze muhira acakoranya bagenzi biwe acatangura kubabwira ingene vyagenze ati rero ubuye si vya bintu ataho ubu ndakomeye gose ubu rero n'umwamikazi Esther yaramenye ko ndi umuntu mukuru cyane abarira umwami ngo ntuze kuza kugiturire na guteguriye mutari kumwe na Hamani ati rero ubu ndakaza cyane atemwe baragira umunsi mukuru bararyoherwa gose atariko naho ibyo byose vyabaye sindanezererwa nkibona Moridekayi hajya umuzamu kweri ku irembo arakubujije umunezero umuzamu ngo sinshobora kunezererwa nkibona ariho umugore we Zereshi ngo none icyo ni ikintu kigoye rero ndakubwire shinga igiti ejo uzoca ugenda umusabe ko bavuze ko muzosubira kuja gusangira uzoca uja kurya no kunywa uhejeje gusesa amaraso ya Moridekayi bugiye ngoma ndababwire nimba hari ikintu Imana yanga no gusesa amaraso uti gute urabisoma mu gitabo cy'Itanguriro uhora haburira Kayini tewe Kayini we ko washavuye kandi abantu bakunda gushavura mu ivyihane mu izina rya Yesu abantu bakunda gushavura umusiguzi yavuze ngo uburake nibukora ivyo kugororoka sivyo none murasoma mu gitabo cy'umusiguzi ngo bwaba mu mushaha umeze gute havuga ngo uburake bwaba mu mushaha w'igifu nico gituma iyo umuntu aratse ashobora gukora nabi kuko ntibiva ku Mana biva kuri Satani Kayini rero arakira muri umunawe ngoma ndakubwire ngo Satani azana urwango ataravye ingene uvuka kuko twese ngoma ndababwire turi abana ba Nowa gusa abandi bose barapfuye barahona dusigara turi abana ba Nowa gusa uwazokuzanira ivyo bintu uzomenye ko ari umubeshi naho vyanditse gushikana ikimazi kwa Abeli bibabaza Kayini kandi iyo dushikaniye Imana nitugenda ngo tubarire Imana ngo gwerego Mana je urabana ibigwanje n'uvyakire mugaye vya pasitori naka ntuvyakire hari uwo bivuga bigakunda Imana yoce kwitegereza ngo ari kuri gipfuasi ni wowe ugomba kuntegeka ibyo nkora Imana nta witegeka ibyo ikora mugabo Kayini arashavura uhora hacaramo burira ati Kayini we kukuratse kuki wigiriwe mu maso hewe erega icyaha kibunze ku rugi kandi wowe kifuza wari ukwiye kukinesha
Kayini ntiyumva, erega hari abantu batumva. Imana idufashe cyane tuba bumva iki jambo ry'Imana rivuga. Turagiye aho rero acaragenda iryo joro nyene umugore n'abagenzi biwe baramubwiye ko ashinga igiti cyo kumanika Moridekayi. Iryo joro naryo Imana irafise ingene izobigenza. Amen. Imana ni Imana. Iryo joro umwami naho yari yanezerewe kuzimanwa n'umugore wiwe, itiro rirabura, ibintu byose biranka. Ariko uwo mwami kubera bari umugambi w'Imana acamagade cyo gitabo barasoma bahera nyene bashika ku hantu ingene Moridekayi yatabaye umwami bagomba kumwica, barabitohoza baca basanga nivyo. Ati hagarikaho nyene. Ati none uwo Moridekayi n'uyu ati nujyanye nari kwiremba. None yahawe iki? Nta nifana. Navuze ngo hari igihe umuntu akora ibintu akagomba guca atabagubwa nyene. Rorera isaha y'Imana. Amen. Hano ikintu kimwe twamwe yatekaye. Hamani nawe ageze mu rugo. Atewe uwo muntu ninde? Uwo numva haradidi imigere ninde? Bati ni Hamani. Mubariraze. Acarashika ati hewe tesa mbega umuntu mwami akunze guhicubahiro yokorerwa iki? Atuwo bo muhereza umwambaro w'umwami, bakamwambika igisibo cy'ubwami, bakamuhereza ifarasi y'umwami agenderako. Ikigira kane rero agaca byambikwa n'umukuru asumvye abandi bose mu gihugu. Ikigira gatanu naco agaca muzungurutsa mu gisagara agendera avuga ngo uku niko azohora agirirwa umuntu ahawe icubahiro n'umwami. Aragenda mu gisagara ati uku niko azohora agirirwa, uku niko azohora agirirwa, niko azohora agirirwa. Ati ubu nyene tugenda ubikorere nde Moridekayi, ntihagire na kimwe uhaza. Bugiteko ry'umwami n'iteko ry'umwami. Acaragenda ariko igiti yasize agize gute? Agishinze. Imana irafise uko izobigenza, umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza, umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza, umutima wawe ntugume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza, umutima wawe ntugume mu kibanza. Amen. Amen. Erega apfuyeyo wacaza yinjiriwe arashika muhira gutanga raporo muri ba bagenzi biwe n'umugore wiwe. Ariko umugore wiwe rero acaramubwira ati mbega burya yari umuyuda no mu bwoko bw'abayuda. Uracatembagazwa kabisa, niwe wari wamanikiye igiti ngo n'ubu uzotembagazwa. Bene data, Imana irafise ingene ibigenza. Nta kuvuga ngo karabaye ngo birarangiye ngo nta kundi. Ni wowe ubikora, wowe niwizere gusa ugume mu ijambo ry'Imana, ibisigaye Imana irazi guca inzira. Amen. Erega mukanya kirikora bivuga amagorwa yabonye kuri uwo munsi, azabona protokoli iraje ati nyaruka ku kirimbo hamagawe uje gusangira n'umwami.
mugabo ntiyajanye wa munezero yahora ajana. Aragenda ashitseyo. Estera rero arabazimana barajya bararyoherwa. Umwami aramubaza ati ariko none ga Esther, oya nawe ushavuga. Ushaka iki? Naho kibigisate cy'igihugu ndaguha wewe yo. Ndaguhawe ntacyo nokufimba. Ati yo uraziga mwami nimba ngiriwe ubuntu. Icyo nsaba sabira agatwa kanje gusa sa. Agatwa kawe atego n'ubwoko bwacu. Ubwoko bwanye ubu ati bw'abayuda. Aha icyete cyamanitswe cyuko twagutswe. Ati kandi ganyakuba. Iyo tugugwa ngo tubabaja. Naho ubuja bugoye. Byukuri sinari kwigwa ndakugora. Mugabo ngo twicwe. Ewa ibintu by'ukwicaga yene. Kwica. Ugo rubanza ntaho baruheza ngaha mwisi. Bagombe bazice baheze bagire gute naho boguruci uko kumanika bakakumanika. Urubanza gukwica impaka ruzoshika ku kirimba. Nizo tuzoca cagiye. Uzuhagarare neza uzoba mubazica. Amena. Naho utize droit. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwizeye naho bazoba ari bijuju ntibazonanirwa no gushika muri iryo rembo. Nibo bazohagarara bagacira imanza amahanga bicaye kuri za ntebe 12 z'Abisirayeli. Aho wakijijwe wese uwubasha ijambo ry'Imana wese azoba ari hari. Ico gihe rero Bibiliya iravuga ngo nabi kiyaga cyamize kizobagarukana. Amaraso yasesetse ku isi yose bazozuka. Hanyuma rero bamwe bazukira umaramare abandi bazukira ubugingo budashira. Nuko bimeze. Reka tugeze ngaho. Hanyuma rero amaze kuvuga gutyo ati none ivyo byagizwe nande? Ati nuyo muyobe nyene mwicaranye sa. Ho haramwatamira kabisa. Ati nuyo muyobe uwo mugesero uwo nyene. Kandi rero ikibazo umwami yari yabisinye muga ntiyaracibuka ivyo yasinye byari byo. Bantu musinya murazohora mwitonda abasha gusinya. Muragira inama n'abandi ntibapfe kuza barasinya. Kuko araho umuntu asinya ibintu ntamenye ivyo yasinye. Urumva ntamanje kwiyumvira ivyo bintu bamwaye gusinya ivyari byo. Yo none igikasha gishigwa ko nabandi bazanye dushinga na gutya. Isi rimwe ibibazo. Mwebwe musinya muraza muritonda mu gusinya. Namwe mujana amadosiye kubasinya hariya mbona bariya nabariya baza murabarabira abasha neza. Kuko ikinyereka ko atari yatahuye ivyari byo yavuze ngo ninde ivyo vyaje ryari ngo ubwo nyene acarasohoka ngo agenda ku murima wo mu rugo. Acaragenda urabona nkaka tuvuge akakara karima. Cagenda mu murima wo mu rugo. Hari nabambwiye ngo ntibanzi hano mbega uho murambonye. Yesu abahezagire. Hanyuma rero araraba ko karima aragaruka. Kubera uburake yarababaye ingene yumva ko n'umugore wiwe bamaze kumugura ngo apfa umugore wiwe akunda eje kumuhereza ibyajya n'ibyanywa. Acaragaruka. Hamani nawe yagiye gufukama iruhande y'umugore wiwe. Mana we y'umwami kazi kweri ukamusanga ku kigwa ciwe. Adasanga ariko aravugana nawe. Uburakubwo nyine atambaye nkawe no munzi wanje naho ubwo mumwikiraho. Nimba avuga atagwa mufate ku ngufu sindabizi. Ahanyeda ndi ngaha kweri kuko sohotse hanze gusa uca utangura kwinjira utahora ushika. Akivuga ubwo nyene babandi baguma bahagaze gutya murababona. Murabona baca baramufata ubwo nyene
bamukubita igitambara mu maso. Ya garade yo mu rugo aterega si ivyo gusa mwamataho, erega uwo mugabo nyene uyo ushima ari umwicanyi yari yamaze kushinga igiti cyo kumanika Moridekayi mu rugo iwe kimetero 30 zuko guciye mu nkokora te. Ivyo yari yamaze kubikora tego cyamo mutwara umanike kuri ico giti. Burya rero ingero y'icahano urupfu. Hariho umuntu yatwigishije hano sinibuka ico gice n'umurongo ngo ugenda gutembagaza wigomba kuritembagariza ku bandi ngo rikagira gute rikagutembagarirako. Wimba ikinogo ugomba ugitemwa abandi ukagira gute ukagikorokeramwo. Reka dushishikare rero. Moridekayi rero hacasohoka ikindi cyandiko kivuga ngo ubu ni mwivune kandi Imana yabahaye insinzi. None rero bene data, iki jambo ry'Imana ritubwira tugume mu vyagezwe vy'uhoraho, tudatinye ibinabiriya, ugendere mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ibyo navyo birategurwa imbere y'igihe kugira ngo uzobibemwo nukuba warabiteguye kugira ngo bizogufasha. Kuko no munsi biciye vyaduka utavyiteguriye niwo bishobora. Nagomba ngo dusome mu gitabo ca Daniyeli igice ca mbere turasoma duhereye ku murongo w'8. Dusabe Pasteur de wadufasha. Uhere ku murongo w'8 ugeze kuri uyu murongo wa 17. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima yo kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke ibinyobwa anywa. Cyo catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Daniyeli akundwa n'umukuru w'inkone amugirira impuhwe. Maze uwo mukuru w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami Segaba yabagereye ingaburo z'ivyo murya n'ivyo munywa, vyomera bite ababonye mwonze mu maso mudasa n'abandi basore burunganwe rwanyu? Muzoba munshishije umutwe ku mwami. Nuko Daniyeli aca yinginga umukuru w'abakozi bo mu rugo, uwo wa mukuru w'inkone yashizeho kuraba ivya Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya, ati, ndakwinginze utugerageze twebwe abasavyi bawe iminsi 10 baduha indya z'isoromano zibe arizo turya n'amazi yo kunywa. Uheze uzotwitegereze mu maso hacu no mu maso h'abasore bajya ku vyo kurya vy'umwami, maze uko uzobona bimeze kube ariko uzotugenza twebwe abasavyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo abagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 iheze asanga mu maso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose bajya ku vyo kurya vy'umwami. Nuko uwo munyabigega aca abakura ku vyo kurya bashingiwe no ku binyobwa vy'umuvinyu bari bakwiye kunywa, abaha indya z'insoromano. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha gukerebuka n'ubumenyi mu vyanditswe vyose hamwe n'ubwenge, kandi Daniyeli yaratahura ivyerekanwa vyose hamwe n'indoto. Amen. Amen. Nagomye ngo dusome byinshi ariko kandi nawe urashishikara kandi mwasomye. Mugabe twongeye kwasoma naho biraryoha. Aha tubona aba basore nabo kandi aba nabo nyene kugira ngo bashike muri iki gihugu ntibagiye gusaba akazi. Oya, igihugu cari caneshejwe baca baratwara
arabatwara. Bamaze kubatwara rero umwami aravuga ati genda mu ntoranirize abantu mubona bakwiye gukora ibwami, mbere bava mu nda y'ingoma bamenyereye iby'ibwami, muce mubigisha hanyuma mubagaburire ku byo kurya njya no ku muvinyunywa kugira ngo baze base neza imyaka 3. Hani imyaka 3 baguhaye ibyo urya ntutagate. Sindi ngene byo bavyagenze imyaka 3. Nagomba gatonya twiyumvire kuri abo basore bagiye banyazwe, bafashwe mateka, kumva ko bagiye kujya ku byo kujya by'umwami no kunywa umuvinyu, wamenga ni ikintu bavuga ati urakoze Mana. Mugabo hari ibyanditswe bari bazi ngo ntimuze mujye ibyatekerejwe ibigirwamana, kuko ibyo kurya by'umwami w'icyo gihe babicisha mu kizu cy'ibigirwamana bakamanza bakabitota bakiranga. Erega kiranga niri mu Burundi gusa. Hanyuma rero iryo banga bararimenya, baravuga bati ego ni vyiza, batwiyumvire ko neza, ariko reka dusabe igisabisho. Ati musabe iki? Tugwamo twebwe mutwihere soromana, hanyuma muduhe n'amazi tunywe, ngo bagira imigabo yo kutazokwihumanisha. Niko twasone kujya mu 8. Bahitamwo guheba inyama n'ibiryoshe by'ibwami. Sindaje ibwami nkunda bijya, ariko birumvikana ko ari vyiza kandi bisa neza. Mugabo aba bantu b'Imana, aba basore baravuga bati oya bidushobora kwihumanya, turafise ibanga, hariho ivyo Uhoraho yatubwiye. Baca baragenda n'ubwitonzi bashikira ubujejwe kubagaburira iyo nkone, yajejwe kubagaburira ati nyakubahwa turakwinginze twebwe abasabyi bawe uduhereze insoromano n'amazi, iyo mivinyu winywere wewe, twebwe nayo tumenyereye kunywa. Atariko erega mugomba kunjisha umutwe, umwami yabagereye ko mujya ku byo kujya byiwe, ninasanga munanutse mudasa n'abandi basore babiriye bakabinywa ntimuzoba munjishije umutwe. Umva ibanga rero, hariho ibanga mu bantu b'Imana. Amen. Hari ibanga ryo mu mutima gene n'abisi batamenya, Yesu umwana w'Imana bamurije, iryo niryo banga ngendana. Iyo Satana amutwara ibye, amutwara n'umubiri we, ariko kuko yarafise ibanga ahamya ko afise umucunguzi. Amen. Ibanga bari bafise ibanga. Atewe nyakubahwa, turakwinginze wihangane utugerageze iminsi 10 gusa. Umva iryo banga bari bafise, ati iminsi 10 gusa uzocubona ubudasa. Kandi uwo munyabigega nawe kumva ko abantu 4 baretse kunywa imivinyu bizana iminsi 10, rega nabere hatori yakoyokwe. Ati iminsi 10 ategwa, ati sawa kabisa, abahereze ibyo kurya by'ibisorombano binywera n'amazi. Mu minsi 10 rero baca baraza, aritegereje asanga baratagase, asanga basa neza, asanga bamerewe neza, baravyibushe. Yo ati nuko mu bita ateka ati ba ubu rero vy'ukuri ndabemereye nimwirira isoromano. Amen. Kuko ngo bari batagase gusumvya bariko baragwa imivinyu, kuko baciye bayita kwindoto usanga basigaye bagogotse.
reka tugeze ngaho. Hanyuma rero aba bantu b'Imana, ijambo ry'Imana ushishikaye gusoma ngo Imana ibahereza ubwenge, ibahereza ubukerebutsi, ibahereza ibyo kumenya inzozi, ibahereza ibyo gusobanura ibisobanye, ngo kugezaho abasumbye abandi ituru 10. Ni ukuvuga aho bafise 100 abandi bafise kangahe? 10. Ibihetangabo 10. Burya umuntu agusumbye ibintu ibihetangabo 10 abagusumbye basi, sivyo? Umwami akira banezererwa abahereza rero kwa kukirimba. Ushishikaye rero gusoma, burya Imana kugira ngo yerekane ubutware bwayo, irashobora kugucisha ahantu mu bibazo. Hamwe abantu bavuga ati karabaye, Imana igace yerekana. Aho usomye muri gice cya 2 herekana ngo indoto za Nebukadineza zinanira abapfumu kuzimenya. Ico gihe izo ndoto ziraza, umwami ahagarika umutima wo kuzimenya, ahamagara abapfumu n'abarozi n'abakarudoya bose arabahamagara. Urashikara gusoma muri ico gitabo. Hageze ico gihe rero muri ico gice nyene barabura uwo zisobanura ati rero nukubica nta kintu. Baraza bati erega mwami, erega tukugira inama taho, erega ivyo hayo urasobanuza, nta mwami numwe yigeze abisobanuza, uravuga ingene warose nawe tugaca tukurotorera. Hariho abantu ngo basobanura inzozi ngaha sindabizi, aho murimwo ngaho kugira ngo uzomenye kwazi kurotora inzozi. Yemwe hariya uzumanza umubwira ati mbarira ibyo narose. Yego murabyumva hariya, murambona? Yemwe murahishurirwa mwebwe. Ni umuntu azoza kubabwira kwazi kurotora inzozi, azomanza kubwira ingene wari wararota. Nibyo umuntu wese azoza kubabwira ngo nigasobanuzi, muze mumubwire ati mbwira ingene nawe ndarota uca usobanurira. Hariya mu biti muranyumva? Babandi baza kubabwira ngo nabasobanuzi, muzomubwira ati mbarira ingene narose ubone kunsobanurira. Aho mwabyumvise kera hari umuntu ngo temwe ndarota nahishurirwa ndagira gute? Nuzo uhishurirwa ivyo nawe ndarota ha muco nsobanurira rero. Ariko atavyo wamenye ntavyo uramenya nyene, kuko Imana igomba kukwereka ikikubwira ati yarose uku nuku nuku, none se ko warose atego bisobanura. Aho rero naho bashe bizo bimeze neza. Umwami aravuga ati rasha, aha mwahendeye abami n'abatware n'abaganwa birarangiye, ni stop. Mutegerezwa kumbarira ingene narose hanyuma muheze musobanura. Ati ivyo bintu nta muntu w'umubiri atari Imana yobimenya. Ati bo mwese rero nukubica nta bindi. Bati rero itariki zinize abapfumu bose n'abarozi n'abashakashatsi bose kubica. Iyo nkuru irashikira Daniyeli. Daniyeli acaraza ati ashikira ujejwe kubica ati yewe manzi urorere gatoya, mbega bigenze gute kugira ngo umwami afate ingingo y'ikibiriraho? Ati nimusabire umubonano utaramara abantu ngende tuvugane. Erega burya hajya umwami naho yari kubica rwaruhagarara ntigwahera, rwari guheraga yemwe oya. Muga yagomba arabe ko hariho umuntu basi yoca avuga ati kumbe babinyegeje babizi. Acaraza ati mwami ndagusavye akanya, nzocanza kugusobanurira izo nzozi n'ingene wazirose. Urabishoboye atego ni wihanganire kwica abantu. Abahanuzi beza ni beza yemwe, Imana ibaha umugisha.
habaye ivyagezwe vy'ikibiriraho abari hafi ni muze murahanura kugira ngo imanze vyigwe neza. Yesu abaha umugisha. Hanyuma rero caragenda acabarira bene wabo babandi bamwe bari basangiye ryabanga baca bavuja ku mavi barasenga n'abaca tahiwe. Muri iryo joro nyene Imana ikirayimubwira iramwishura izo ndoto ivyari vyo. Acaragaruka mu gatondo atewe jana ku mwami. Umwami azabona Daniel araje ati hewe uraje atego wabitoye aterega sije nabitoye mwijuru. Amena. Hari Imana isobanura ibisobanye niyihindura ibihe. Ate murabona hari igihe Imana ikoresha umuntu akayigira ivyo ngo je mwe rero ndahageze. We uri giki? Twe turi nzavya zibumba gusa. Naco no kwirata ngo nakoze. Jewe ndi ubwato gusa. Nka bwa bwato bwa Simoni Petero. Uhoraho ni wakora. Bene data ni wowe hari ikintu Imana igikoresheje ntuzucirate ngo niwe wagikoze. Daniel aramubwira ati si jewe mugabo mwijuru hariho Imana ikubwira ko ibintu byose bizohinduka naho wagasaye ukabigikomeye. Ego babantu babarakiza. Ariko kandi uwo mana babwire ijambo ry'Imana ravuga ngo umunyakibi naho yoba mu gihugu c'abagororotsi ubibwiye burashishikara. Iyo hatabaye kwihana kuba ahantu bakijijwe kuba mu rusengero buzuye mpwemu yera utarihana ububi bwawe buzoshishikara. Uwo mwami ntiyaretse gucagarika igishushanyo ngo abantu bibase kandi yabwiye ko mwijuru hari Imana ihindura ibintu bigahinduka ikimika abami igashiraho n'abandi. Mugabo usomye muri kijya gice cya gatatu haravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadineza yahagaritse. Aho naho rero acavuga ko abantu bose bagisenga. Bagiye kugisenga rero abayuda ubwoko bw'Imana uhereye kuri abanyene baranka gufukama imbere y'ico gishushanyo ngo bagisenge kuko bari barabare ntukitiranye Imana n'ibindi bishushanyo. Dusome rero kuri uyu murongo wa 16 igice cya gatatu umurongo wa 16. Reka nagoma nongere nsabe pastor hano amfashe gusoma igice cya gatatu umurongo wa 16 Daniel. Shadaraka, Meshaki na Abudunego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda kandi niyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Ariko naho bitoba bityo umenye mwami ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'inzahabu wahagaritse. Maze Nebukadineza ishavu ricarira musaza mu maso hiwe harahindurira atera igitsure Shaduraka, Meshake na Abudunego ategeka ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka incuro ndwi. Nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shaduraka, Meshaki na Abudunego ngo babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amakanzu, imitamana, inkofero n'izindi mpuzu bambaye babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Maze kuko icagezwe c'umwami cari kibiriraho kandi itanure ryari ikibengebenge gose bituma imbeya z'uwo muriro zica abo bagabo bari bateruye Shaduraka, Meshaki na Abudunego. Nuko abo bagabo batatu Shaduraka, Meshaki na Abudunego bagwa hagati mu itanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima
ahaguruka n'ingoga abaza abajenama biwe ati mbega hajya nitwatereye mu muriro abantu 3 baboshwe? Bishura umwami bati koko niko ni abo mwami. Arababarira ati erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati yemwe Shaduraka, Meshaki na Abudunego, mwabasavye b'Imana ishobora byose, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka, Meshaki na Abudunego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Amen. Soma n'umurongo wa 28. Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shaduraka, Meshaki na Abudunego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko banse gukurikiza ijambo ryanje bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi mana nimwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Amen. Shishikaruheze. Nico catumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke wo mu bavuga indimi zitandukanye azovuga nabi Imana ya Shaduraka, Meshaki na Abudunego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ari kirundo c'ivyasambuwe, kuko atayindi Mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shaduraka, Meshaki na Abudunego mu gihugu c'i Babuloni. Amen. Amen. Naya majambo menshi mwayasomye kandi murayazi, ariko nagoma nsoma uyu murongo wa 16 na 17 gusa. Shadraka na Meshaki na Abudunego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mwami ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'inzahabu uhagaritse. Usomye hano bari babiteguye kera. Erega ibizotubako ntavyo tuzi, erega turi mu rugendo, mugabe biri imbere ntavyo tuzi, ariko ikidufasha ngo dufate ingingo y'indusubirako, dufate umwanzuro wo gushishikara, tumenye ngo Imana twizeye irazi guca inzira hitari, tumenye ngo Imana twizeye nishobora kudutabara, nishobora kudukiza, nishobora kuturokora. Uyu mwami batera ubwoba ngo mbega mwabagabo mwabyisi vyoroshe, ninde iyo bakura mu kuboko kwande je umwami. Tewe mwami, twebwe ntaco tukwishura kuri iryo jambo. Esi co mugo bushizi bwa manga bukambako nawe bukakubako. Amen. Tukamenya ngo ntaco tukwishura kuri iryo jambo, ari ugupfa ari ugukira. Imana dusabye ishobora kudukiza, nitadukiza naho ni byayo kumenya. Jewe mpagaze aho gusa nta kindi. Arajingitwa ngo nuko munyishuye ko camwongera ibihe tangabondwe. Murabona bene data, hari igihe abantu bagirirwa ubuntu bagahishurirwa amageragezwa ari imbere yabo, kuko abantu Imana ifise ingene igenda ibategura. Hari usanga arota canke agahishurirwa amageragezwa ari imbere yiwe, hari n'uwundi nawe ugenda uri kuragenda
ukadusanga waguye kuri iryo geragezwa. Urumva Imana ifise ingene igenza abantu bayo. Mugabo Imana ifise ingene izobikora. Aravuga ati ibiguma canke vyoroha sinshobora guheba Imana yane musenge bikigwamana. Umwami arajingitwa. Nariko mvuga ngo ico kigeragezo cabaye kuri Shadraka na Meshaki na Abedenego wo kizana ngaha ayi ubona ko twuzuye twabuze niyo dukwiga ubona ko turi benshi nabayirusha gira gutya muraba hirya no hino mubona tungana gute mwarabanye namwe ngoma nababwire ico gihe ntikize. Mugabo rero sije ndakibuza. Ni Imana ifise ingene ibigenza. Itanyo riri ngaho ngo bongeramwo ibihe tangabondwi uko ryari ko ryaka. Muravyumva neza. Kugira ngo batere ubwoba bahemuke kuvyo bari barize. Ati ni mukomanye babona ahubwo umuriro ibihe tangabondwi wamenga ngo arico bahindura nabo bariraramira ngaho bati turafise Imana. Amen. Bene data burya Imana iratabara. Ni mwibuke Stefano bariko bamutera amabuye. Urazoraba uri kuragenda imodoka ikagutera akabuye ahari amabuye hari naho ucuja kwa muganga. Mugabo baramutera amabuye ngo acarafuka marambaza ati mwami Yesu mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Ati kandi ntubarure kwiki cyaha. Imana nigitangaza. Iyo mibabaro ubwo bubabare bwose ntiyabwumva. Mugabo asabira imbabazi bariko baramutera amabuye. Umuriro rero urakara. Acabwira babandi rero baguma bagatari nyarutsa boha ningoga terera hari. Imana rero igomba kwiyerekana. Ifise inzira zirenga ibihumbi. Amen. Inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Nta umenye ingene ibigenza. Niza ibicisha. Ngo babagabo yo mbega none bajye ubazize iki. Bagenda gutererayo. Bamaze gutererayo ikibenge gikaze. Kica kirabakira kwe. Babaheze. Ariko Shadraka Meshaki na Abedenego baca baratembera. Kandi Imana igombye ukwiyishurira naho barunani. Amen. Byari bikenewe ko Imana yerekana muri kijya gihugu ihereye ku mwami. Ngo aca simbwa n'umutima rara. Emwe. Bega twashizeyo bangaye. Bati ni batatu. Niba twatereye erega ndabona ugira kane kandi afise ishusho y'umwana w'Imana. None kuki yaciye amenya ko ari ishusho y'umwana w'Imana? Ntuzuvuge hariho ikaririmbo bahoririmba sinzi ko akiririmba umunyabyaha aruhebwa mbega Yesu yo mwakira. Umunyabyaha aruhebwa Yesu ashobora kumwiyereka. Aramwiyereka. Shadraka na Meshaki na Abedenego. Hari akajambo yavuze rero ngo basavye b'Imana arabimenya. Amena. Erega nitwahagarara neza bazomenya Imana dukorera yariyo. Haleluya. Niwabaho neza niwahagarara neza
nibashinga intahe neza bazomenya imana yawe ko atari yo mana yawe. Arayimenya, aramenya ati hewe basabyi b'Imana isumba byose, Imana nzima, nimusohoke munsi. Baca barasohoka baraza, kandi bagiye baboshe baca baza bidegembye. Bana we, twahisemwo neza ko twahisemwo Yesu Kristo, ko twahisemwo Imana ishoboye byose, twahisemwo neza. Baca baza bidegembye ngo baca baraza babinukiriza, baca basanga nta n'akarango. Umwami aca arasohora itangazo ati kuva Imana ikwiye gusengwa ni Imana ya Meshaki na Mesha, ya Shadraka na Meshaki na Abedenego, kuko nta yindi Mana ifise ubushobozi bwo gukiza bumeze gutyo. Aca arahishurirwa ngo yarungitse umumarayika ati kuva ubu rero umuntu azovuga nabi iyo Mana azoca ahimbagurwa n'umuryango wiwe. Ayo majambo y'Imana kuko abavanda baraza hano, reka ngeze ngaho. Niyo twahisemwo bumira kw'ijambo ry'Imana, baranga gufukamira ibigirwamana, baranga kugutandukanya n'iki jambo ry'Imana ribabwira, barahagarara no mu gihe cy'urupfu Imana iratwara. Nayo majambo y'Imana bayibukiye mwese, Imana bahezagira. Mbega woho wumva wohagarara ute? Wumva ushinga intahe yihe? Urumva waramaze gufata umwanzuro neza? Urumva waramaze guhitamwo neza? Urumva warahagaze neza ukavuga utaha? Aha, jewe naramaze guhitamo, biguma canke vyoroha, ndagomba kubona uwambambwe, ndagomba kubona uwankunze witanze ku musaraba. Nimba wumva hari atagihaze mu mutima wawe, turaguhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana ntayitiyerekera umuntu. N'uwo mwami kukanyumira mwiyereka, aravuga ati nta yindi Mana imeze nk'iyi Mana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego nikwiye gusengwa. Aranivuga ngo ntibatinye gutitura amajambo yanje, baremera guheba amagara yabo, none Imana yabo irabatabaye. Niyo Mana izi gukiza muri ubwo buryo. Hagarara neza, reka gucika ivutu, reka kuranduka umutima. Ibyizigiro biracariho, Imana iracyashobora kubihindura, Imana iracyashobora kubitunganya, nta cyayinaniye, ariko irindiriye umwanya wayo, irindiriye isaha yayo gusa. Ibisigaye byose birayishobokera. Ivuze ngo nibuce nta numwe avuga ngo nibwire. Niyo nyene, niyo dukorera, niyo twahisemo, nawe uhitemwo. Ibyo bintu byose ubona byakugoye udashobora gushingira intahe, ubavanure nabyo ubuti ndagiye kwiyemeza, ibisigaye Imana izobikora. Reka kuryama, nimufukame neza, abandi barongo bafukama, nimugororoke. Ntiturabisilamu, fukama gusa, Imana irakubona no guca bugufi gusa. Ego nawe urashobora guhagarara aho uri, kuko Imana yabonye ko wagize intambuko. Pasteur Ledeo, kaze ubasengera Imana. Ya haleluya, urakoze Bwana. Turagushimiye Imana, ijambo ryawe ni rizima kandi riza rikiza, ko rishikira ivyumviro vy'umutima, rimurika ivyikinza hatabona, n'ivyakorewe mu mpisho vyose, n'amabanga yose yo mu mutima. Turagushimiye kuraba bifuza kumererwa neza, bifuza kuroranirwa Mana, bifuza kwitondera ijambo ryawe, bagomba kutaganzwa n'ishavu, kutaganzwa na kameremere kabi ku mubiri, kutaganzwa n'urwanko n'inzigo, kutaganzwa no kubesha, kutaganzwa na wa muntu wa kera.
mwami yabojejwe no kwifuza ariko bagomba guhindurwa basha muri kano kanya begereye umusaraba begereye imbabazi z'Imana begereye intebe y'ubuntu muri kano kanya mwami baronke gutabagwa baronke guharigwa bozwe n'amaraso ya Yesu ubanezeze muri aka gatondo bumve guharigwa bumve kunezerwa kubemeye kubatsindanishirije kubabohoye ubakuye mu migozi yo Satani yabatayemwo mwami muri kano kanya cagagugwe n'inkota y'ijambo ry'Imana n'umuriro wa muhemu yera bagende babohotse banezerewe bidegemvya bashima Imana. Urakoze mwami ko ubagiriye neza n'umunsi wo gutabagwa n'umunsi wo gukirizwa ko n'umunsi wo kwemerwa n'uhoraho n'umunsi wo guharigwa mwami kwijambo rya umuntu atitondeye muri kano kanya afashe ingingo nziza yo kugitondera yo kukumvira yo gukora ibyo ugomba. Urakoze ko vyumva akoze ko bikoze ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana irabahariye namwe mugende muhagarare neza ego mwijambo ryayo muhagarare neza. Twagomba dusengere abo nabo bafise amageragezwa ari ingwara ari ibindi bibazo bihagaze imbere kuko Imana yacu irazi gutabara irazi gukiza. Hagarara aho uri imbere y'Imana uvyereke Imana yatabaye Moridekayi igiti cyamaze kumanikwa ntiyonanirwa no gutabara kuri cya kibazo cawe. Yatabaye Shadraka na Meshaki na Abedenego muri ryatanure ry'umuriro ntiyoreka kugutabara nawe. Hagarara imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Turagushimiye mwami ishengero ryawe riguhanze amaso. Umwe wese mwamara guhanza amaso umwe wese aragomba icyo wo mukorera kandi urabasobanukiwe urazi umwe wese icyo akugomba ko urazi imisozi bahagaze imbere. Turatabaje mu ijuru turatabaje Imana Mana ushoboye byose Mana data wa twese Mana uri hejuru ububasha bwose. Turasengera abantu Mana abagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafise indi mitwaro ubaserukeko ubagwanirire Mana ubatabare ubatera iteka ubahindurire amateka Mana ubahoza amarira ubahoza umubabaro mwami Yesu Kristo. Ni wewe waje gusangangura ibikorwa by'umugwanizi. Gendera ubwoko bwawe gendera ihanga ryawe Mana n'abahagaze imbere y'inyonga zawe kuri uyu musozi witirirwa izina ryawe. Waravuze ngo uzoza afise ikibazo agatumbera muri iyi ngoro uzovyumva uri mu ijuru uheze umutabare. Nutabare Mana seruka kuri aba basavyi bawe Mana nubaserukeko kumubaseruka kuri Ana yarafise amarira niyagira ikibondo Mana uramwibuka. Niwibuke n'abakeneye iribondo niwibuke n'abakeneye ingo babakobwa bakeneye ingo babasore bakeneye kubaka babantu batagira akazi Mana batunuye bari mu bukene babuze ingene babigenza. Ni wowe ushobora kubagira inama ni wowe tubashikirije ugendera ubwoko bwawe Mana. Waravuze ngo ntuzotugira imirizo ariko uzotugira imitwe. Turakwinginze Mana bose bakubashe ugende ubakorere neza ubagirire ikintu uwo bakorera ahantu bahagaze Mana bagutakambira baze bagaruke bafise ishimwe imbere y'Imana bavuga ngo uhoraho yaratugendeye uhoraho yaratwibutse uhoraho yaraduhojeje amarira nuhoza amarira niwirure Mana bagandaye abatunduye babuze uko babigenza mwami Yesu Kristo ubacira inzira Mana wowe uzi guca inzira itari. Haleluya niwugurura ibyugawe katika jina la Yesu Kristo
nawe wugurura Mana utabara ubwoko bwawe kandi ishimwe n'icubahiro bizokugarukako tubigusavye mwami mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Abumvise amajambo y'Imana mwese Imana ibahe umugisha.